Bueno, gracias a ni Dios. byiza imana ishimwe Todavía aquí quedó n'ubu un ngaha paquetito con haracasigaye Biblia. iyindi paki ya Si hubo bibiliya algún familiar por ahí que le sinzi faltó, ko hari que umuryango no tiene la runaka Biblia, entonces utaba alguien ufise se lo bibiliya haga nuko llegar. rero hagira umuntu Algún azibashira hermano que pueda mwedata necesitar este runaka paquetito, este tiene iyo bakeneye na Biblia. paki ngaha hariho ¿Alguien me bibiliya puede hacer el favor de hacérselo llegar a? murashobora kumfasha kuzibashikiriza Muchas gracias. urakoze cyane Esto es algo muy hermoso, pero iki ni ikintu queríamos ciza cyane twashaka hacer las rero cosas gukora ibintu conforme a twisunze la voluntad del Señor. No ishaka queríamos hacer ry'umwami ninguna cosa ntidushaka que gukora ikintu na kimwe tuviera apariencia cogira de ishusho denominacional, ya no kidini kuko somos twebwe ntabwo una denominación. turi idini El profeta de Dios nos umuvugishwa libertó w'imana yaraturokoye de todo esos yaradukuye sistemas muri iyo denominacionales. mikorere y'amadini yose Nos libertó de las yaradukuye mu madini Las denominaciones es una amadini atadura ni umugozi y un kandi sistema humano imikorere que no ya kimuntu agradan al Señor. itanezera Estuve umwami hablando con el hermano nariko nganira na Benjamín revera Pérez, Jose con el Benjamin reverendo Perez sobre eso, na y me revera dijo kuri que ivyo yambwiye que ko hagan las cosas conforme a la twokora voluntad de ibintu Dios para twisunze no ishaka hacer ry'umwami nada kugira ngo ntihagire ikintu na que kimwe puede dukora tener apariencia de gishobora algo kugira humano. ishusho y'ikintu Vamos a hacer ibintu una vya oración, kimuntu reka pero dusenge ustedes que ariko aman sus familiares mwebwe mukunda imiryango yanyu van justamente mugende en su corazón, ustedes que ya mu mutima wanyu conocen mwebwe mumaze la kumenya palabra, ijambo conocen mumaze al kumenya ángel del Señor, marayika w'umwami conocen el programa que muzi Dios ha integuro hecho en este imana tiempo, yakoze muri iki gihe saben lo que Dios está haciendo. murazi ivy'imana iriko irakora Ustedes se mantengan mwebwe allí mugume en ngaho su corazón mu mitima orando yanyu musenga y pidiendo por esa kandi familia que usted musabira uyu muryango ama, que usted mukunda desea que mwebwe esta palabra rino haya jambo sido regalada, rino que haya jambo sido entregada hoy, mwabahaye haga mwabagabiye uyu una obra en munsi el corazón de las rikora personas. igikorwa mu mutima Yo w'umuntu espero que ustedes nditeza aprecien yuko mwebwe esta mukenguruka acción que ha kino tenido el gikorwa pastor pasiteri en sacar yagize estas Biblias mu o gutanga traer izi estas bibiliya Biblias. No canke puedo kuzana conseguir izi más porque bibiliya estaban ntiyaronse izindi eran los kubera días ko de Semana Santa en que twari mu estábamos minsi cerrados en y'iyinganyeranda las oficinas, twari pero ko donde él pudo conseguir. ibiro vyari vyugaye ariko Pero ntiyashoboye le está kuzironka dando ariko estos mensajes ariko tan atanga buno butumwa importantes bw'ingirakamaro del ángel cane del Señor bwa marayika que w'umwami contienen la luz burimwo que lo umuco que puede alumbrar su umuco alma ushobora kwakira y ubugingo llevarlo a las bwanyu bendiciones ukabashikana eternas del ku Señor. mugisha uhoraho w'umwami Entonces yo lo que nuko quiero rero decirles jewe a ico nashaka ustedes que kubabwira están mwebwe recibiendo muriko este material, muraronka bino bitabo que no es algo para usted ntabwo ari ponerlo por ikintu ahí wewe o co guterera botarlo, ngaho canke algo que usted ukajugunya lo aprecie ni ikintu wewe wari ukwiye a la vez gukenguruka del esfuerzo que el ugashima pastor ha hecho por su ugashima ku bw'inguvu congregación pasiteri yakoresheje y n'urushengero rwiwe agradezca kandi ugashima este gesto kino de su gikorwa familia de c'umuryango wiwe traerlo para usted kuba recibir babibazaniye kugira ngo mushobore ese amor de kubironka su runo familia. rukundo Agradezca, sea una rw'umuryango persona wiwe agradecida ubishime n'umuntu vy'ukuri wo y tome gushimira estos kandi buno mensajes butumwa y bwose léalos, ubutware porque allí va a ubusome kuko encontrar ngaho uzosangamwo bendiciones y imigisha vida eterna. n'ubugingo Como budashira decía el hermano nk'uko William mwidata William yavuze en esa porción allí muri que urya nos murongo hablaba hariya aho de que yatubwira amamos a nuestros ko familiares. two kwishuza tukisubiza imiryango yacu Quizás algunos kumbure bamwe no bamwe podrán ser ntibazoshobora kuba mu mugwi w'abatoranijwe ariko banditswe mu kindi gipande c'igitabo c'ubugingo kandi barashobora kuronka ubugingo budashira nabo nyene ariko icingirakamaro ni uko mu bwami buhoraho bw'umwami Yesu Kristo tuzoba tubafise bari kumwe natwe ese bozoba ngaho bari kumwe natwe mu bwami buhoraho bw'umwami bobo bazoba bari kumwe natwe kuko bakengurutse ivy'Imana yakoze bakabona umuco kandi bakawakira uwo muco winjiye mu bugingo bwabo nuko urabamurikira
waramurikiye ubugingo bwabo. Yesu yavuze ati ndi umuco w'isi, kandi ugunkurikira ntazogendera mu mwijima, ariko azogira umuco w'ubugingo. Mu kwakira rero Kristo, uwo muco, ubugingo bwiwe buba bumurikiwe. Ni byiza muri ubu butumwa muriko muraronka mwibi. Daniyeli bose barose. Iki ni ikintu twari dukwiye kumenya muri iki gihe, canke hariho umuntu atashoboye kubironka. Ariko ni nka bose canke ni bose? Bose, nka bose barose buno butumwa. Buno butumwa, ubu n'ubutumwa bufise agaciro ata majambo tworonka twebwe yo kuvuga ibintu bikomeye cyane birimwo ngaha. Ubu mwe mwarose ibintu dutegerezwa kumenya muri iki gihe, kuko muri buri gihe Imana yamye ihibereye. Muri buri gihe Imana yaragize umuco, yaragize imigisha. Mwibuke Imana muri Bibiliya iboneka nk'uhoraho ndiho. Data William yaravuze ngaha mu butumwa twumvise, yaravuze ati sinzoba canke narabayeho, ni ndiho, ni ikiremwa gihoraho. Wewe yamye ahibereye mu gihe ca Yesu, aho umwami niho yarari. Ariko igihe umwami Yesu yagenda, yavuze ati sinzobasiga nk'imfuvyi, nzoza kuri mwebwe. Aho yaje muri mpwemu yera, abana n'intumwa. Ariko igihe intumwa zagenda, Imana yari ifise intumwa. Yagize Pawulo, iragira Irene, iragira izo ntumwa zose umwe wese mu gihe ciwe. Aho hari ukugaragara kw'Imana ibarongora kugeza no kuri William Marion Branham, intumwa y'igihe c'indwi c'ishengero. Ariko igihe intumwa y'igihe c'indwi c'ishengero, integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, igihe yagenda, mwebwe muravye muri Bibiliya, ivyo muzobibona muri no Bibiliya mu gice ca 4 murongo wa mbere, aha tubwira mu buryo bufoboye ati hanyuma y'ivyo ndavye mbona urugi rwuguruye mw'ijuru. Urwo rugi rwuguruye ni ikimatanije c'indwi, nico camatanuwe mw'ijuru, ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Murabona ko hanyuma y'ibihe ndwi haje ikintu gikomeye cyane. Hanyuma y'ibihe by'ishengero haje ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi umwami, humvikana ijwi rya Kristo rivuga riti duguze hano, ndakwereka ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibihe ndwi by'ishengero. Umwami azanye ubutumwa, ari bwo butumwa bwo kuza kwa kabiri. Kandi mu butumwa bwo kuza kwa kabiri, nuko rero hari ukwizera kugira ngo abo batoranijwe bashobore kuronka ano masezerano, kugira ngo baronke uno mubiri ufise ishusho na kameremere k'umwami Yesu Kristo. Ico ni ikintu gikomeye cyane. N'ijwi rya Kristo rituganiriza ngaho biciye mu kiremwa muntu, ari we uno mumarayika Yesu yavuze ko ati jiwe Yesu ntumye umumarayika wanje, amurungika afise ubutumwa, afise intahe. Kandi Bibiliya iravuga yuko yari amajambo yo kwizegwa n'ay'ukuri. Muzobisanga mu gice ca nyuma co muri Bibiliya. Umwami niyo Mana igere muhemu zavugishwa nayo, yatumye marayika wiwe kugira ngo atumenyeshe ibintu bitegerezwa kubaho vuba. Kandi no mumarayika yaraje kandi yaratuzaniye buno butumwa. Iki ni ikintu twari dukwiye kumenya muri kino gihe ubu nyene. Rero marayika yaraje atanga ubutumwa, hanyuma aragenda. Ariko umwami ntiyadusize nk'imfuvyi. Ukugaragara kwiwe kuri kumwe natwe. Mpwemu yera ari hagati mu bantu, kandi niwe ariko araturongora, niwe ariko aratwigisha, kandi we azobandanya
kugeza regrese el Señor en su umwami venida agarutse mu kuza con kwiwe todos esos santos azananye n'abera bose en bari el paraíso. muri paradizo. Usted lo espera, ¿verdad? Mwebwe muramurindiriye Yo nivyo, también, todos nanje lo esperamos. twese turamurindiriye Con nuestros amados hamwe hermanos, na bene data ya bakundwa partido, bavuye mu mubiri, pero ellos van a resucitar. ariko bo Y hay bazozuka. parte de nuestra Kandi familia ahí. hariho n'abo mu miryango iwacu tuzobabona bazutse, kumbure mama wawe, kumbure papa wawe, kumbure mwene wanyu, n'abantu benshi bazobona bazananye na marayika w'umwami, tuzobona bazananye na marayika w'umwami, kuko yavuze ngo ntazoza ari wenyene, azoza bamuherekeje. Kandi yavuze ngo nitwababona hariya tuzoba turiko turabona iki? Tuzoba turiko turabona ubukozi bwa Mose n'ubukozi bwa Eliya hamwe n'ubukozi bwa Yesu. Tuzoba turiko turabona ubwiza bw'Imana bugaragaye, inkingi y'umuriro hariya muri ririya hema rinini Karpa Katedrale. Nuko rero buno butumwa kuri wewe burimwo ikintu gikomeye cyane. Jewe imbere yo gusenga nashaka yuko mu vyiyumviro vyanyu mugira rino jambo yuko atari ikintu ca kimuntu, kuko ntitwosenga nk'abanyamadini, ariko reka dusenge n'ubugingo bwacu bwose ndetse n'imitima yacu yose twunze ubumwe. Jewe n'imiryango iriko iratakambira abayo, namwe ngaho mwunga ubumwe mu mitima yanyu hamwe natwe nk'umubiri umwe, dutakambe kugira ngo aduhe kw'ino miryango yaje uno munsi hamwe n'abatashoboye kuza, tubashire ibitabo nabo nyene kugira ngo nabo nyene bagire uno muco w'umwami. Ngaha Mutagatifu Pawulo yaravuze, aha mwendata William aratubwira ngo Mutagatifu Pawulo yaravuze igihe kimwe ati nico gituma natwe uhereye igihe twavyumviye tudahengeshanya kubasengera. Murabona Mutagatifu Pawulo avuze yuko adahengeshanya gusengera abo bantu b'abanyakolosayi, aribo bari abanyakolosayi batari bagize ihigwe. Yaramaranye igihe kinini ari kumwe nabo, ariko yaravuze ati hamwe n'ivyo numvise n'ivyo ndiko ndakora sindigera mpagarika kubasengera no kubasabira. Asaba Imana ngo mwuzuzwe ukumenya ivy'igomba n'ubwenge bwose no kumenya ivy'impwemu, kugira ngo mwuzure ubumenyi. Murabona yuko hariho ubumenyi, ubwenge muri buri gihe tubayemwo. Mu gihe ca Pawulo aho hari ivyo mpwemu yera karavuga biciye muri Pawulo, kandi abantu bari bunze ubumwe na Pawulo kugira ngo bajane ubwo butumwa. Uko niko vyabaye muri buri umwe mu ntumwa, Irene, Marte, Kolomba ndetse n'izo ntumwa zose, Luther, Wesley na Branham. Ariko igihe bo bagenda haje ukuza k'umwami. Ivyo nivyo bigaragara mu gice ca 4. Iri rembo ryuguruye mu ijuru, nuko rero humvikana irijwe ati duguze hano, kandi ritubwira ngo tuduge kugira ngo twumve, tugire ubumenyi bw'ivy'Imana iteruza kutubwira muri kino gihe. Ntabwo ari ikibazo ca kimuntu, ntabwo ari ubwenge bw'umuntu. Harakenewe ko dusaba ko mpwemu yera kugira ngo abafashe gutahura ivyo marayika yatubwiye hamwe n'ivyo mpwemu yera ariko aratuganiriza, ariko aratubwira muri kino gihe. Ni ngombwa ko tumenya mu gihe umuntu abayemwo ibintu bihuye n'umugambi w'Imana, kuko bitagenze uko twubaho ngaha ku isi nk'uko abantu babayeho mu rundi runganwe bo mu bindi bihe hamwe no mu bindi biringo, batamenye igikorwa c'Imana, ishaka ry'Imana ryo mu gihe bo babayemwo. Kandi kubwo kutagira ubumenyi, kubwo kubura ubumenyi,
imana yaravuze ngaha mu gitabo cya hoseya ati abantu barasambaguwe kubwo kubura ubwenge. Murumva yuko ubwenge bw'imana mu gihe wewe ubayemwo ari ubw'ingirakamaro cyane kubumenya, kuko bitagenze uko wewe wo kwisanga uri kurarogota ku bintu ari iby'imana yakurungikiye by'umugisha. Icyo ni ikintu cy'ingirakamaro cyane twebwe twatereza gutahura, kuko imana itegerezwa, imana ntishobora kwicara ataciki kirakora. Yo irafise igikorwa muri iki gihe turiko turabamwo. Yaragize igikorwa mu gihe ca Pawulo, mu gihe ca buri ntumwa, mu gihe ca Mwendata Branham, ariko hanyuma haza intumwa y'Imana ifise igikorwa co kwegeranya abatoranijwe bo muri Amerika Latine yose no kw'isi yose. Murabona? Kandi ibegeranya n'ubutumwa n'ijambo. Nuko rero ngaha haravuga ngo umwami Yesu Kristo yo ku bwoko bw'Eheburayo Yerusalemu batamenye igihe cyo kugendererwa n'Imana, kandi nico gituma barahonye kubera ko batamenye kijya gihe gikomeye cyane. Umwami yari yabagendeye kugira ngo abahezagire, bobo baragishiburiye ku ruhande ndetse basaba yuko bomubamba mu gihe yari yabarungitswemo kugira ngo abahe umugisha. Yavuze ati, nigari nashatse kubegeranya nk'uko inkoko yegeranya abaswi bayo, ntimwabishaka. Nuko rero we yakoze igikorwa cy'ubucunguzi. Nibyo, ibyo byose byari biri mu mugambi w'Imana kubwo gucungurwa kwacu. Ariko hariya abantu bakiriya gihe, muri aba baherezi, abarewi, bajya abafarisayo n'abasadukayo, umuherezi mukuru, bari abantu bafise ubwenge bwinshi bwa kidini. Murabona ubwenge bw'amadini, bari barize cyane inyigisho zabo, ubumenyi bw'amadini nta na kimwe byaba majije, kuko hamwe n'ubwo bwenge bwose baranse umugisha Imana yari yabarungikiye. Nuko rero twebwe icyo dukeneye ni uko Imana yoduhishurira, igikorwa cyayo, Mpwemu Yera atwungura ubwenge, atwereke ukugaragara kwiwe, ijambo ryiwe muri uno munsi twebwe turiko turabako. Yesu Imana yodufasha. Ibi ni iby'ingirakamaro cyane, kumenya kujya kugaragara kw'Imana mu mubiri w'umuntu, ariko kugendererwa n'Imana uko kwari kugira ubumenyi bukomeye cyane ikiremwa muntu cyari gushobora kugira. Kandi cyari kiremwa muntu gifise ubwenge bw'iki, cyari kiri ku isi. Bande bajya bashoboye kumenya kujya kugendererwa n'Imana? Umusore w'umubaji w'i Nazareti, wa muntu aciye bugufi, ariko muri urya muntu hari Mpwemu w'Umwami, kandi hari igikorwa c'Imana ku bw'ineza y'abantu. Ku bw'ibyo rero buno butumwa buzobafasha muri ibyo byose. Nico gituma ariko ubwo bumenyi, ubwo bwenge, kuba ari ubwenge hamwe n'ubumenyi bw'Imana, bwategerezwa kuza buvuye ku Mana, buvuye mu ijuru. Ntabwo bwari ubwenge buzanwa n'ibyiyumviro by'umuntu, ubwenge bw'umuntu, ariko Mpwemu Yera niwe yategereza kubishura. Imana idufashe kumenya yuko iki ari igikorwa kiriko kirakorwa nande? Kiriko kirakorwa na Mpwemu Yera, si twebwe, ariko ni Mpwemu Yera, ni Mpwemu wa Kristo. Igikorwa, ishengero ntabwo ari nk'ikintu bafotora. Ishengero n'umubiri w'ibanga udasanzwe, ni Mpwemu Yera niwe yaritanguje ku munsi wa Pantekoti, kandi ntiyigeze aheba n'umunsi n'umwe igikorwa ciwe kugeza n'uyu munsi, kandi ntazogiheba kugeza igikorwa ciwe kigize gute? Gisozerewe.
nditeza yuko namwe mubana nanje twunze ubumwe tukamenya yuko ari igikorwa ca mpwemu kandi ko ari mpwemu w'umwami ko ari wazokora mu mitima y'ino miryango yanyu. Ntabwo ari ikibazo nk'uko byitwa, si ibintu byo kubemeza nk'uko Pawulo yavuga ati jewe sinaje kugira ngo ndabemeze mu buryo bwa kimuntu, naje nzanye ibikorwa vya mpwemu no gushobora amwe n'ububasha nukore n'igikorwa ca mpwemu. Imana idufashe. Ngiye gusaba ko twohaguruka dufise urukundo rw'Imana mu bugingo bwacu. Imiryango yanyu muyiyegereze mwebwe, ndetse mushobora gufatana amaboko nimba bari ngaho iruhande rwanyu, musaba Imana ngo ibahezagire. Kandi mu gihe turiko turasenga, igihe turiko turashirira isengesho imbere yo kugaragara ko mwami, nuko twipfuza yuko umwami abaha imiryango yanyu nk'uko intumwa yabivuze ati nimubasabe, nimubareklame, mubishuze, mubisubize mu izina irihe? Mu izina ryo kwishuza, ryo kwisubiza ibyacu. Nuko rero twebwe tuzi yuko turiko turabaho muri kino gihe hamwe n'urukundo rw'Imana, ndetse dufise ugutinya Imana, dusaba umwami ko ico dukora tugikore nk'uko Imana ishaka, ko twogikorera mu mugambi wiwe, ko rino sengesho turiko turashikana imbere yo kugaragara kwiwe ko yogishura. Wewe arafise umwanya wo kwishura, we arazi igihe azogishura. Wewe nanje ico dutegerezwa gukora ni ukwizera. Yaravuze ngo nihagira ico musaba mu izina ryanje nzogikora. Kandi umwami Yesu Kristo yaraduhishuriye izina ryiwe risha muri kino gihe turiko turabamwo. Ese buryo mwami twinjiye mu kugaragara kwawe, tuzi neza ko tugukeneye, dukeneye ubufasha bwawe, dukeneye imigisha yawe, turakeneye uburongozi bwawe. Turipfuza kugusaba mwami muri ino saha, dusabira imiryango yacu, abari hano hamwe n'abatari ngaha. Wewe urazi aho bari, ahari imiryango yacu, wewe urabazi. Twebwe turipfuza muri uru rukundo rw'Imana ko nk'uko twebwe waduhezagiye ukaduha uno mugisha, nk'uko umuvugishwa yatubwiye yuko twobareklama ku bw'ubwiza bwawe, twisunze ijambo ryawe, turabareklamye kubwo bwami bwawe, kubw'igikorwa cawe. Kandi turasaba yuko umwe wese mu miryango yacu ko wewe wobazana mu gihe kibereye, ntihagire n'umwe muri bo azozimira mwami, nk'uko twabibwiwe n'umuvugishwa muri ino mirongo twumvise yuko ata n'umwe muri bo azozimira, ariko ko uzobaduha. Baduhe Data mu izina rihoraho rya Grand William, niko tubisabye, ko tubahabwa mu miryango yacu bose mu izina ryo kureklama. Bibe bityo. Amen kandi amen kandi amen. Ese Imana yoha umwe wese mu miryango yanyu abo mukunda, ese Imana yobabaha. Imana irazi mu mitima yanyu bari barimwo, nibyo mwebwe mwariko murabiyumvirako. Kandi mwibuke yuko Imana ifise ubumenyi kubarusha. Kumbure mwebwe mwamwibagiye bamwe, ariko yo ntiyibagira, yo irabazi. Kumbure hariho nabo mwe mutazi, ariko wovuga ati mwami, umuryango wanje urazi aho uri, urazi aho bari, ubazane bamurikire n'ijambo ryawe mwami,
aho bari Tú hose sabes dónde están. wewe urazi aho bari Y quiero en algún momento kandi esa ndashaka yuko oración umwanya será uwo ari wo wose contestada, rino sengesho que el rizokwishurwa Señor les bendiga umwami con akabahezagira todas las bendiciones n'imigisha yose del cielo yo y mu de la ijuru tierra, no ku isi en el nombre mu eterno izina de rihoraho William. rya Amén, william y amen amén, y kandi amén. amen kandi Voy a amen dejar a nuestro hermano ngiye pastor, gusiga muchas mwidata gracias, pasiteri pastor, urakoze cyane por pasiteri esta oportunidad. ku bwa rino higwe Muchas gracias por esta urakoze oportunidad cyane que ku me bwa has rino higwe concedido y en mi wampaye corazón kandi mu mutima yo wanje pongo esta oración en la iri presencia del sengesho Dios ndarishyize Todopoderoso. mu kugaragara kw'imana Y él nyanububasha que bwose conoce cada uno de yoyo su familia, izi umwe wese wo mu miryango lo yacu conceda. ibaduhe En el eterno mu nombre izina rihoraho del Señor. Así ry'umwami sea. bibe bityo Amén y amén. amen kandi amen Dios te bendiga. imana iguhezagire mwene data